turagerageza gushiraho ivyiyumviro biciye mu kugira ubushakashatsi. Mu bushakashatsi rero buraheza bukerekana ivyo byose vyokuba kugira ngo habeho icuka ciza cotuma abanyamitahe baza canke abahana mu Burundi bakorera mu mategeko, ariko kandi akabaho amategeko atuma bisunga ayo mategeko, akabaho amategeko aborohereza mu yandi majambo. Rero nk'igo CDE ico turakora turashiraho imigambi mito mito usanga ihuza abo bose afise ibibazo bituma badatanga akazi, ibibazo bituma ivyo bariko barakora bidatera imbere ngo bigire ku wundi murindi, canke bafise ibibazo vyo kutagira akanovera mu vyo basanzwe bakora. Hanyuma kandi tukerekana muri ivyo vyigwa ivyo byose vyovuga kugira ngo uwo wese ariko arakora inyuma y'amategeko ashobore kumva yuko gukorera yisunza amategeko, kuko kenshi iyo umuntu akorera inyuma y'amategeko ni kubera ko hariho kumbura ibi na biriya bituma vyamurungitse kudakorera mu mategeko. Ivyo byose rero muri ivyo vyigwa canke mu biyago, ico twita ibiyago hagati y'abaje gufata ingingo n'abategeza koroherezwa n'izo ngingo, turabishiraho kugira ngo dutorere inyishu hamwe mu biyago, ndetse inyuma y'ibiganiro twama twakoranije harabaho n'ingingo zifatwa kugira ngo twereke wowe wese aje gufata ingingo yuko hariho icokorwa kugira ngo wa muntu atariko arumva yuko ariko akorera amategeko, wa muntu yumva yuko mu Burundi adashobora kuzana umutahe wiwe ashobore kumva ko yowuzana. Ariko ivyo byose ntibiri mu majambo, bigomba ko ari ingingo ziba zafashwe. Izo nazo turagerageza kwerekana mu byo twakoze, ingingo mperekeza zofatwa kugira ngo habeho umurindi uri hejuru wo gutanga akazi canke abakora amategeko canke wo bashobora kwinjira ku bwinshi mu gihugu cy'u Burundi. Rero hano garuka ku bijanye n'amatagisi usanga asabwa. Iyo amatagisi abaye murengera ugasanga hari abantu baca batinya kwinjira canke kwerekana vy'ukuri ivyo basanzwe badandaza canke ivyo bunguka. Iyo rero iyo amatagisi abaye menshi biratuma habaho gihengeri kuri babandi bategeza gutanga amatagisi n'amakori bikwiye. Ica kabiri kijanye n'intwari ibereye, y'intwari ibereye nayo icumbagira nawe nyine biratuma wa muntu ariko yifuza gukorera utwiwe bica bicumbagira. Rero mu vyigwa turabigarukako. Ica gatatu nikijanye n'amafaranga usanga dufise dukoresha mu gihugu. Iyo habayeho novuga nti iyo hatabayemwo stabilité de la monnaie canke amafaranga abahagaze neza bafise agaciro, ivyo biratuma uwo muntu yifuza kurangura imigambi yiwe ngaha agira ico agavye kugira ngo akomeze gutanga akazi canke akora ibindi. Hanyuma hakabaho n'ubundi vya bindi vyo gusohokana ibidandazwa canke kuvyinjiza. Iyo ivyo bintu ko ari bibiri, iyo gusohokana ibidandazwa bigoye canke kwinjiza ibidandazwa bigoye biciye haba niba hari umwanya munini yabisaba, niba hari amafaranga byinshi basaba canke impapuro nyinshi usanga bifata, ivyo byose biratuma umuntu yifuza gukora urudandazwa hanze canke yinjiza ibidandazwa bica bigorana. Hakaba rero n'iki kintu twarutseko kijanye n'amapolitike y'akazi. Iyo politike y'akazi usanga itisunga imigwi yose, ugasanga ni politike iza yisunga amahinguro manini canke ibisata binini, bakibagira yuko hariho abandi bato kandi bari abantu usanga bafise umutahe buriya, kandi uwo mutahe urabafasha kugaburira abana, gufungura niburi nka gatatu ku munsi, kurungika abana ku ishuri, kuvuza abana, kwambika abana, ndetse no guterera mu iterambere ry'igihugu mu gutanga akazi canke mu kuzana ku murindi ivyo twifuza ku isoko. Mugabo iyo mu gihe hariho politike y'akazi itaborohereza gutanga ku kazi, ivyo byose ntibaheza babishikeko. Rero
mu kigo CDE turagerageza rero kwerekana biciye muri ubwo bushakashatsi canke mu biganiro canke mu kuganira nabo bose bafise uruhara mu gutorera canke mu gufata ingingo mperekeza y'amategeko usanga hari bica vyoroha kugira ngo bigende neza, kugira ngo habeho ingingo zishobora korosha gusumba ubuzima bwa bene abo bantu usanga batanga akazi twita abagwizatunga bato bato.